Ishirahamwe rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu mu gihugu c'u Burundi FOMI ryaritabiriye ubutumire ryahawe n'abajejwe intwaro bafadikanije n'abajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega mu bikorwa vyo gutera ibiti bibana n'indimo hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 9/0 umwaka wa 2025 ivyo bikorwa bikaba vyabereye ku musozi Gasirwa ni ku mutumba Gwingiri muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Uwo musozi mubona niwo Gasirwa ukaba uboneka ko igice kinini kidateye kw'ibiti akaba ari intumwa z'ishirahamwe FOMI zifadikanije n'abajejwe intwaro abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije n'abandi batari bake bo mu ntara ya Gitega bahuriye n'abene gihugu mu bikorwa vyo gutera ibiti kuri uwo musozi mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Inyuma y'ivyo bikorwa abari ngaho baciye basangira ikiyago na kari gikorwa nk'ico gitegerezwa gukurikiranwa kugira ivyo biti bikure neza maze biterere mu gukingira ibidukikije udasize inyuma isi ndimwa. Mwijambo ryiwe umuyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Uwikunda Oscar yarashimiye ishirahamwe FOMI ku ntererano yaryo mu bijanye no gukingira ibidukikije biciye muri uwo mugambi wo kugwiza imivyaro y'ibiti no kubitera aho biboneka ko hari ubugaragwa. Ishirahamwe FOMI ryafashe ya mbere aho nababwira yuko uwo mwaka ugira kane ritanguye urugamba mu kudufasha kugwiza ibiti. Baragwiza ibiti bibana n'indimo, baragwiza ibiti dutera ku misozi. Aha rero aho nyene mwabibonye haje twakuye ibiti hariho pepiniere yagoyijwe na FOMI irimo ibiti bibana n'indimo amagereveriyo hariho n'amakariyandra kandi mu yandi makomine ivyo bikorwa barabikora. Rero twagomba tuce tubashimira cyane kuko turabona yuko bari muri wa mugambi wo gushigikira ibikorwa by'igihugu yambono kazoza y'igihugu cifashe ntidushobora kuja mu gihugu cifashe ntidushobora kurima ngo twimbure isi yacu idakingiye. Mu gukingira isi rero turayica ku mikobeko tugatera ubwatsi tukongera tugatera kw'ibiti. Ekana n'indemera Marie umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajejwe intwaro n'ubutunzi akaba ari nawe yari yaserukiye buramatari muri ivyo bikorwa vyo gutera ibiti ku musozi Gasirwa yarakengurukiye ishirahamwe FOMI ku gikorwa c'iteka irangura hambavu yo guhingura ifumbire ituma umwimbu ugwira ikanatuma isi ndimwa igarukana kanovera igakingira amagara y'abantu n'ibinyabuzima. Akaba asaba FOMI kubandanya ibikorwa nk'ivyo no mu makomine atarashikirwa yo mu ntara ya Gitega. Ashe kano kanya kugira nshime nta kindi nokora atari ugukenguruka dushimire ishirahamwe FOMI kuri iki gikorwa ciza muri ko murakora cyo gufasha gukingira ibidukikije. Murabona yuko isi yacu igeze aho henshi novuga ko itambaye kandi bigaca bituma haba inkukura ibiterwa ugasanga ntibigenze neza mugaca musanga na ya mase turonka aruhukiye mu mwonga ntaca tumariye. Hariho imitumba imwe usanga haciye inkukura idasanzwe kubera yuko itagira ibiti hadakingiwe vy'ukuri. None rero tubashimire ko uko mutanga ifumbire mwafashe ni ya mbere yo kugira mugwize ibiti bibana n'ibiterwa. Ku vy'ukuri ibitigiri mushitseko birashimishije ariko ntitwifuza ko mwogarukiriza ngaha mwobandanya kuko turacabakeneye. Umuyobozi ajejwe igisata c'uburimyi mw'ishirahamwe FOMI yarakengurutse ku izina ry'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe FOMI ukungene FOMI yatumiwe kuza kwifadikanya n'abandi muri ico gikorwa n'ingene iryo shirahamwe FOMI risanzwe rikorana neza n'abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Gitega. Amaze kumenyesha ivyo FOMI imaze kurangura muri uwo mugambi wo gukingira ibidukikije yateye akama bene igihugu kubungabunga ivyo biti. Turi niteka ryo gushima dushimira abajejwe intwaro mu ntara ya Gitega n'abajejwe intwaro muri komine ya Bugendana n'abajejwe igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega kungene dusanzwe dukorana neza haba mu bikorwa bijanye no gutanga ifumbire cyane no muri iki gikorwa cyo gukingira ibidukikije. Haheze imyaka 4 ubu mwaka turiko ugira kane guhera mu mwaka wa 2021 ushira 2022
niyo kampanye twatanguye iki gikorwa nkuko abandi babivuze, igikorwa kidasanzwe cyo gukingira ibidukikije kugira ngo ishyirahamwe FOMI rigiye icyo ritereye muri icyo gisata. Rero kuva icyo gihe tumaze gukorera mu ntara zishika 11, tukaba imivyaro hamwe muri izo kampanye zine tumaze gushika ku mivyaro ishika imiliyoni 2,59,830 tumaze kugwiza kandi bigategwa. Muri iyi ntara ya Gitega yonyene tugeze ku biharuro bishika ibiti bishika 451,174. Iyi komine ya Bugendana yonyene turimwo dushitse ku biti bishika 162. Iyi kampanye turimwo hajya mwabone twakuye ibiti twateye hajya harimo imivyaro ishika 51,000. Twebwe duharura tuti ivyo byose bibungabunzwe FOMI bitereye umuganda muri ico gisata kubera itabikora yonyene. Abene gihugu bari bitavye ivyo bikorwa barashimye cyane kubona FOMI yakoze igikorwa nk'ico kizotuma isi ndimwa yabo yimbuka kandi kingirwa inkukura, bakiyemeza kubungabunga ivyo biti nkuko babisabwe. Uko niyumva ndanezerewe cyane kubona ishyirahamwe FOMI ritwiyumvira ko kutuzanira igiterwa c'ibiti kugira ngo tubishire muri izi ndimiro mubona. Turanezerewe cyane kuko ibi biterwa by'ibiti bibana n'indimo dusanzwe tuzi yuko mu ndimo bifise akamaro kanini cyane. Turabona yuko aka karere kasa nk'akagaragara nkuko nyene. Dusanzwe tuzi yuko ibiti navyo biriho nivyo bituma bituzanira akavura. Nukuri twashimira umugambi FOMI kuko ngene utuzaniye ibiti bibana n'indimo na cyane cyane mu bikingaza nko kura ndetse n'uburyo bujanye n'ibibiti biduha byinshi ko mo twama hagufu na cyane cyane amakoperative ndetse n'abatari amakoperative boshigikira n'indi mitumba kugira ngo nabo hatashika amashiramo kugwiza ibiti nabo mubandanye mubafasha nkuko mufashije anzira neza amakoperative kuri no mutumba nyene. Kubijanye no gukingira ibiti duhawe tugiye gukora kuze turabikurikirana kugira ngo nyamba harimo zona muci hariho ivyoni bizabigira ki dukwiye kuzikurikirana ndetse turaba nyamba amazi twatsi tuzihingira kugira ngo gikure gifise amagara meza ndetse n'uwagira nka kandi kavuka uko uno musi udatabije amasekirundi turamwe wese yareye kwa gikorera isuku neza kugira gikure gifise inguvu. Mu bikorwa byo gukingira ibidukikije FOMI isanzwe irangura, intumwa za FOMI zirongowe n'umuyobozi ajejwe uburimyi Cassien Kanyegeri zarishikiye mu ntara ya Kayanza kuri uwo munsi nyene muri komine Muhanga ahari gitara c'ibiti vyatewe haraciye imyaka 2. Cassien Kanyegeri ajejwe uburimyi muri FOMI akaba ashima ingene yasanze vyifashe yisunze ivyo FOMI yiyemeje mu bijanye no gukingira ibidukikije, acagira ko amenyesha akamaro uwo mugambi ufitiye ikiremwa muntu muri rusangi. Aha turi rero murabona ko hateye igomwe. Iki gitara mubona ni gitara cavuye mu matuta yagwijijwe biciye muri uyo mugambi navuzaho hejuru, hanyuma baratwumvira iyi paruwasi ya Muhanga. Aha naha paruwasi ya Muhanga nibo nuvuga ko arakarorero kababisize mu ngiro uko tubibasaba, uko tubasaba tuti turashigikira ariko umugambi n'uwanyu n'uwacu n'uw'igihugu. Rero ibivuye muri iyo mivyaro y'ibiti izahurira ineza n'akamaro cyane cyane bene vyo, kuko nk'igitara mubona kiri ku mahegitari ashika 4. Ibiti vyagwijijwe muri kampanye y'ibihumbi 2022 ushira umwaka wa 2023. Murumva ko twinjiye mu mwaka ugira gatatu ibi biti bimaze bitewe. Murabona ko biteye igomwe. Mu minsi bazotangura gusarura bimwe twita amapershe bija gukora gusukara cyangwa kubaka inzu, ndetse igiti twabivuze na kare gifise akamaro kanini kuko baragisenya, baracubakisha, baratarika ibiraro, bagikoresha ibintu byinshi cyane. Murabizi ibiti cyane cyane naho bitera ku mutumba aho nyene haba hakingiwe kuko uraheze umwonga mubona hepfo ya nkukura ikitegwa n'ibi biti niheza isubire ngo yonone umwonga. Murabona ko harimo n'ibindi bateye muri bibana n'indimo, amakariyandana n'amagreveriya
murabona ko izo kariyanda bamaze kuzikora ko baja kuzigaburira ibitungwa ndetse nayo magreveriya kandi akuze na yene azogaruka akore mu bindi bikorwa bindi mu gusahiriza ubone igihugu aba yabiteye iyi paruwasi cyane cyane yabiteye. Navuga rero yuko akanakanero kamwe muri vya biti vyinshi twavuga tumaze gushika ko birenga miliyoni 2 kuva iyo kampanye itanguye gushika kuri kampanye gira kane turimwo tumaze gushikira muri ico gikorwa fo bimaze gushikira akanakanero kamwe kabasize mu ngiro kandi arivyo dusaba n'abandi kubibungabunga kuko umugambi ni wabo. Twebwe turabashigikira mugabo cyane cyane ni byabo kandi tuvuga tuti uko fomi ibikora atamahera isavye niko nabo babitanga atamahera basavye n'aba rero babironse muri iyo nzira kandi urabona ko biteye igomwe mu minsi by'ukuri bazabageze gusarura turabikenguruka. Igiti murazi gifise akamaro kanini nkuko na live murumva akakayaga iki giti kitari ngaha ntako twari kuronka turahema impemu nziza kubera iki giti kiroko karagwega imvura kuri bimwe twiga murabibona rahiya kuri kiraza. Iki giti rero gifise akamaro kanini cyane agatutu bariya mubona bagiye kucikingamo kubera bakibona ngaho nandi urabona bari hariya izuba riraturagaza ariko n'ibinyabuzima rero munsi hajya ibinyabuzima bica biza kubera tujye tubayi dukorokeraho akonyene kabombe karimwo hari ibinyabuzima bihaza bigaca navyo bigaruka kudufasha natwe kubungabunga yasi ndimwa ndetse binywanye bikoranye nakakamaro k'ifumbire fo mikora nayo nikaba cyane cyane ari kugarukana uburyohe n'akanavera munsi yacu ubwo bica bikorana karatusi bimwe twita eucalyptus mu rurimi rw'igifaransa. Rero murabona iki giti kimaze imyaka 3 kwari cyiza cyane kandi urabona n'ibindi niko bingana kandi byatewe by'ukuri neza mu mwanya umwe. Murabona neza yuko igitara kwari cyiza kandi mu minsi kizoba agitara giteye igomwe hageze ko bacikorako. Navuze n'ibindi biti bateye ngaha kuko muri icyo gihe muri iyo kampanye y'ibihumbi 2022 ishira umwaka wa 2023 muri komine yonyene twari twahagwijirije ibiti bishika imivyaro 30. Muri ivyo rero harimwo dutera ku mutumba by'ikaratusi 19,850. Ibisigaye byari bijyana n'indimo byari bigizwe na kariyandra ariyo murabona ko bayikoze ko ukuyamurira bamura amababi baja kugaburira ibitungwa birabana n'indimo mugabo cyane cyane yagaburira ibitungwa ego bijyo bita fourrage le point fourrage. Murabona neza yuko babigeze kure mugabo ntiyabikundira byerekana ko babikeneye cyane. Hari rero nkuko navuze ni greveriya nkiyi inovuga notawaka kanonero nayo niyo bateye icyo gihe mugabo mu bisanzwe icyo gituma bavuga yuko ari biterwa bibana n'indimo. Ibi ni biti bibana n'indimo ni byiza yuko baba babikorerera iyo bakaba bagikorerera neza iki kiba gisumba ngaha mugabo kubera cyagumye mu ishyamba murako itabananje gikura neza nandi yo gikura neza iki rero naco kiravamwe imbaho murabizi imbaho bazikorako kandi amababi yacu akorotse arabora agatako agacagaruka gufumbira kubifumbire mu murimo. Ako karero keza fomi iri kwirarangura mu gukingira ibidukikije abene gihugu baragakenguruka kuri bo mwene ivyo bikorwa vyoshigikirwa mu ntumbero yo kubigwiza no mu bundi burere nkuko vyemezwa n'ubujejwe uburimyi muri komine Muhanga. Shima cyane fomi ko mu byijejwe yashizemo igikorwa kijanye no gukingira ibidukikije ibicishije mu guteragira ibiti ku misozi ikanatugwiriza n'ibiti bibana n'indimo. Mu byo ntitwayiziga ko yoshobora kuba yo kuyumvira igikorwa kijanye no gukingira ibidukikije. Twari twumva fomi ko ari yo gukora imyavu ariko zatubona barinjijemwo ico kugwiza imivyaro y'ibiti kugira ngo habonekeho ikijanye no gukingira ibidukikije. Nkuko mwavyiboneye mwabonye yuko iki gitara c'ibiti ari gitara kimeze neza cyane ibiti bimaze imyaka 2 ariko twatubona bigeze ku rugero nkuko mubibona. Rero muri make no mwishimo munini ya cyane kuko
aha mubona biteragiye muri myaka irenganye ntabwo hari hateragiye ibiti nubwo byariyo hari kamwe kamwe ariko fomi imaze kuza kiradufasha guteragira ibiti ku rugero rw'uko twisanga ubu murima wose wuzuye ibiti. Rero turabona yuko mu myaka 5 ibi biti fomi yadufashije guteragira hano hantu bizoba bigeze kuba byosoromwa bikoreshwe mu buryo butandukanye. Piniere fomi yatuzaniye muri komine Muhanga dufashanije hagati twebwe tujejwe uburimyi muri komine na fomi twashoboye kuba twayishira ku mutumba Muhanga mu gacimbiri guya kandi nico gipimo c'ibiti cace gitegwa aho hantu nyene. Ibikorwa byo gukingira ibidukikije ishiramwe fomi ribifisemwe uburambe kanatsinda imaze kubironkeramwo n'ivyemeza ko ibishoboye kandi bikora neza ku rwego mpuzamakungu ivyo bita izo 1014 nkuko bisigurwa na Manyange Hermenegilde icegera c'umuyobozi mukuru wa fomi. 1014 14,1 mu gifaransa. Ubwo nabwo nuburenganzira nisuzuma rijanye n'ibitukikije environnement. Iryo suzuma rero rirakomeye kubera rihera gusuzuma mu bushakashatsi rikaduga no gushika hariya mu barimyi kuraba yukumviriza yuko ivyo dukora service dutanga bakenguruka. Murumva ibidukikije impande zose kuraba yuko isi ndimwa mu vyo dukora tuyikingira. Kuraba yuko ibijanye n'ibidukikije ibiti n'ibindi vyinshi. Harimo ibintu byinshi rero mu byo bijanye n'ibidukikije. Kuri twebwe rero numunezero mwinshi cyane kuba ivyo turiko turakora ari ibintu vyemewe ku rwego mpuzamakungu. Ibi rero tuba duhishije duhiriwe kubera murazi yambono kazoza y'igihugu cy'u Burundi nyine cyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaduhimiriza mu 2040 igihugu cifashe mu 2060 igihugu giteye imbere ni urupfunguruzo rero rukomeye rw'iyo mbarutso kubera yuko ivyo turiko turahingura vyemeye ku isi yose. Mwamenya ko iryo shirahamwe fomi ryiyemeje kuzobandanya ryitabira ko kamo ko gushigikira bene ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu c'u Burundi. Igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060.